umuhari uharanira hagati y'akazina muntu iteka wasohoye icegeranyo wama usohora burindwi cerekeye uko hagati y'akazina muntu kifashe mu Burundi co kuva kw'igenekerezo rya kabiri gushika kw'igenekerezo rya munani Kigarama mu mwaka turimwo. Muri ico cegeranyo dusangamwo ibintu bibiri bikuru bikuru. Ibijanye n'umutekano, abantu bagera kuri 5 nibo bamenyekanye ko bishwe, 4 muri bo bakaba batowe ari ibiziga. Abantu 2 baranyurujwe barabugwa irengero, umuntu umwe yarakorewe amabi afatiye ku gitsina, umuntu umwe yaraborejwe igufa, n'abantu 2 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Mu bijanye n'umutekano nyene, umuhari iteka ucijije muri ico cegeranyo uragaruka kwigaruka ry'imigwi y'abagwanyi FLN na FDLR muri komine Mabayi, intara ya Cibitoke. Ico cegeranyo kerekana uruhara rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu gukorana n'iyo migwi biciye mu rudandazwa rw'ubutare rw'inzahabu na coltan. Mu bijanye na politike, ico cegeranyo kiragaruka ku kirangamisi c'amatora yo muri Ruheshi mu mwaka w'2025 n'itangazo ry'inama nkuru y'abasenyeri mu Burundi, aho bagarutse ku mpungenge bafise kwihonyangwa ry'agati y'akazina muntu mu Burundi. Baragarutse ku bijanye n'iduka ry'ibiciro, bagasaba leta ko yokubahiriza agateka k'akazina muntu. Umuhari iteka ukaba uhereza ico cegeranyo ugize ico savye abo bose bogira ico bafashije kugira agateka k'akazina muntu kubahirizwe mu Burundi.